bagenzi reka ndabere ku buryo ushobora gufata amafaranga ibihumbi amajana makeya 360,000 ashoye kugwa amafaranga angana ni miliyoni 30 n'izindi mu kiringo cy'umwaka utarenze umwe ugaragara. Nashaka gushimira cyane Sebarundi nitwagira ibakwe kino kiganiro nkibona Imana ngira ngo ibikunze nawe nyene akabikunda ngahura nawe nukuri numukora mu biganza nkavuga nti nyeri cyubahiro warakoze cyane. Okay, yes. Turamaze cyane tubaye ikaze ni ombi changement ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Ibisigaye rero twiruka inyuma y'iterambere. Ikintu gitumye mfata ino video shasize twigisha. Murazi ko kuri agaciro media toujours twigiterambere. Okay? Nama ndiko ndavuga nti barundi kazi ingo kuri agaciro media ntuzuryame mijoro na rimwe utayiravye. Ubuzoba wibagiye kwigisha iterambere. Murazi rero ko no munsi ku batuzi kubagize igihe kirekire badukurikirana kuri agaciro media twara promotinze bishoboka icororwa cy'urukwavu. Okay, nkibaza nti rero kubera ko abarundi atari benshi bazitunze uyu munsi mbasabe kudahindura utangwa ikiganiro kimare ndabizi nimba utari bwazitunge uyu munsi urazitunga cange uraza gutegura umugambi wo kuzorora. Inkwavu jewe naragize analyse umwanya muremure ndatembera ndakunze kugendera aborozi bazo kandi bazoroye igiprofessionnel cange bazoroye kijambere kinyamwuga. Nabonye uburyo bagenzi urukwavu gunguka mu mwanya muto ngira gusumba ibindi bitungwa byose. Byatumye rero naje ubwanje inyuma yo kuzipromotinga ntangura kuzinjiramo nanje ndazorora. Umunsi nari n'umworozi w'inkwavu. Jewe nanje rero nk'upromoting inkwavu sindikiraro c'iterambere sindikiraro abantu baca kugira baje gutera imbere je ntarimo. Nanje ndimo. Nico ituma mubona nk'uno munsi turi muri buno bworozi bw'inkwavu. Nanje ubwanje kano kanya ndabirimo. Iterambere sukuza iyo turiko turabwira ati za kuri agaciro media kwigisha iterambere ntabwo ari ukuza ngo uje kumviriza ngo ndagateye imbere. Oya twari tuza abagwiza tunga benshi mugabo rijya n'itunga ryabo nawe habageze ushobora kubigira ko utanabiganye washaka bigana utabiganye bigire ko nakutabiganye hama bisigaye nawe uzobona resultat y'ivyo wakoze. Shatse reko ko turabira hamwe ubworozi bw'urukwavu inyuma yuko ngize analyse uyu munsi ndabazana ikimeze nka statistique. Yes, turabe neza uburyo urukwavu gunguka mu mutahe muto ushoboka hari gihe. Okay, icambere nuko la majorité inkwavu twasanze abazoroye ngaha mu Burundi bazigurisha gutandukanye. Mugabo igiciro nabonye ko benshi bahuriza ko ni 30 z'amafaranga y'amarundi. Ubwo ndi urukwavu rumwe rero ubworoye reka dufate ufashe nk'inkwavu 10. Inkwavu 10 akabari dushatse guhera ko korora. Reka dufate ko ushiramo n'ibisuguru bibiri byo kuzimya kugira zirondoke bibiri. Donc inkwavu 12. Mugayizi vyara ni 10. Kuri izo nkwavu 10 dufatira kuri 10 bageze tujane. Reka mbere ngira ngo ndanavuga ngira ko twandika ku buryo dutahurana neza. Urukwavu rumwe twavuze ko rugwa amahera ngaha 30. Urukwavu rumwe mbabwiye gato ku buzima bw'urukwavu nuko urukwavu kuva ruvutse wima mu kiringo c'amezi 6 nako amezi 5 urukwavu habageze ko guhima. Hama urukwavu rurima rugasha ruvyara mu kiringo c'ukwezi kumwe. Okay, mu kiringo c'ukwezi kumwe urukwavu ruba ruvyara. Urashobora gucuruha ukundi kwezi rukonsa tujya twana kwezi kumwe mu ntaho zo kwezi kugira gatatu twana tuba ducutse rugaca guhima. Bivuze mu mezi 12 agize umwaka urukwavu rurashobora kuvyara inshuro 6. Murangibiriya neza inshuro 6 mu kiringo cy'umwaka. Okay, none burya urukwavu rero vyara rero vyarazingaye
donc rushobora kuvyara utwana tungahe urukwavu ruravyara hagati y'utwana 5 na 12 ruravyara hagati y'utwana 5 na 12 reka noneho twebwe dukore ku giharuro cha 5 dufate ko utigeze rurenza kuvyara utwana 5 okay nizeye ko turi kumwe basaba ko ni video isanzaze muyihe bagenzi banyu nabo biyige byo bavyiza dutereye imbere rimwe ubwo rukwavu iyo ruvyaye tugo turavuga yuko ruvyara hagati y'utwana 5 na 12 muga twe twafashe atsega dukore ku giharuro cyaho wa rukwavu warondotse utwana 5 tugaragara utwana 5 uratuvyaye ugacurindira y'amezi 2 ugacira usura kwima none ruvyaye utwana 5 mu gihe wari ufite inkwavu 10 zivyara ucironka zingahe dukore ku giharuro nukuvuga donc za nkwavu 10 wari ufise zigwaye 5 uraronka inkwavu 50 utwana 50 zanyina zigumye ngaho 50 n'utwana gusa bivuze ko mu kiringo c'umwaka nuvuga zizoba zivyaye inshuro 6 izo nshuro 6 dufate ko zikivyara zaziri 5 nuvuga ko zizoba ziguhaye inkwavu 300 inkwavu 300 zivuye muri zazi ico ni kiringo ni za nkwavu 10 zonye tugiriko turavuga ziba ziguhaye izindi nkwavu zishasha zavutse 300 kandi za nyina zirashari ngaha okay tugaruke rero ko twana twavuka ubwa mbere kuri zimutunze nuvuga première génération iyo première génération nazo nyine dufate ko haye twatuye ko zani zingahe za nkwavu 50 twana 50 twana 50 ariyo première génération nato twavyaye reka dufate ko ariko natwe nyine twavyaye 5 ntitwarengeje donc tufata 50 fois 5 ni 250 iyo ni generation ya mbere turavyaye twongine kandi nazanyira mwibuke zizobandanya okay zozanyira twamaze gutora igitigiri cyazo cizo zirondoka zavyaye 5 mu kiringo cy'umwaka ni 300 la paix twana turavyaye generation natwo turavyaye generation ya mbere twa generation ya mbere twavuye kuri zime za mbere natwo turavyaye ya mbere duciye turonka 250 two rero kubera ko twavyaye mu kwezi kugiraga ukwezi kwako twa mbere bivuze ko two ico gihe umwaka twajari muri wa mwaka wa mbere umwaka uzorangira tuvyaye 3 fois no kuvuga ko zizoba ari 750 turi twana twongera turiko turajana deuxième génération izoba yavuye kuri zime za mbere nyene zimo tangura na 10 nayo nyene izovyara muri uwo mwaka umwe niyo tukimwe nazo zoba zivyaye inshuro imwe umwaka uzorangira deuxième génération ivyaye inshuro imwe nazo zari 50 ziravyaye twana 5 natwe ni 250 bivuze ko toute l'année umwaka wose uzohera dufise zimwe 300 zavuko bwa mbere uteranya zimwe 750 uteranya aya 250 umwaka rero urangira ufise inkwavu 1300 mu nkwavu zingahe muri za nkwavu 10 watanguranye zivyara nibihushi bibiri watanguranye inkwavu 12 none umwaka ugiye kurangira ufise inkwavu zingana n'1300 hajya kuba twajanye neza mukadukurikira urukwavu ayi twasanze rugwa amafaranga ngahe yes bavuze ko urukwavu rumwe rugugwa amahera 30 dufise inkwavu zingahe dufise inkwavu 1300 tukigire ko kumbure uzi gwarwa mu buryo bwihuse narashobora gitora ni 1300 kugwiza 30 dutora 39 okay dutora miliyoni 39 miliyoni 39 wari watanguje umutahe wangaye wari watanguje umutahe w'inkwavu 12 rumwe uruguze amahera 30 kuvuga ko za yera amafaranga ahe byari 360 muravyumva ko ta miliyoni warimo muga kumbure mu kubaka uruhongore kwazo
ashobora kubamo urugero ruhongore rwazo hashobora kubamo intuze hashobora kubamo amafaranga makeya mugabo reka rero tukigereranya muri izi miliyoni 39 wewe urose reka dufate ko mu kubaka ziriya ndaro ziriya ruriya ruhongore cyo kimwe n'umutahi w'inkwavu dushaka twegizagere tuvuge yuko noneho zadutwaye nk'amafaranga ngana na miliyoni zingahe reka dufate nk'imiliyoni zitatu iyo ni donc ni imvundenza rugero zino niyo kwira dufashe miliyoni zitatu muganda none mu miliyoni zitatu nimumva ko dushobora gusigarana miliyoni 36 zivuye muri twa dukwavu tungahe bagenzi ndabizi ngaha benshi barakora ubuzi ndakameme nibirwa bicaye uwo munsi murabona ko Burundi yewe bari ku kivi ndabona ko ya 2040 2060 tuzoyishikira vira mu Burundi bumaze gutera intambwe parce que bufise no munsi abantu bavuye hasi cyane rero nimba umuntu yashobora gukuronka izi miliyoni 30 na zingahe mu dukwavu 12 ubona nkamwe ukwiniga ugahera kwijana ubugeze muri zingahe none ko miliyoni 100 ushobora kuzirenza mu kiringo cy'umwaka umwe none tutabeshanye nihe business wokora ukunga amafaranga nkayo okay navuze ngaha mu gihe twica tudandaza urukwavu cyonyene mugabo nuko kandi amaganga yazo naye dandazo ushaka kwibaza ati ayo maganga mbega ngana gute urukwavu rumwe mu kiringo cy'ukwezi kashobora guha 10 litre wagatonze neza 10 litre amalitiro 10 warakagaburiye neza ukagaha n'amazi abenshi uzanga batazi nuko urukwavu runywa amazi rurayanwa byinshi okay aya maganga radanazo kwayo ari ya makwavu bayita makwavu turiya dusikegege uriya mwanda mukuru wato biriya nayo nundi mwavu ukomeye ukaba n'amafi ukaba n'ibiryo by'amafi ya nibaza ko rero ibi byose mwumva ko ikiva ku rukwavu cyose n'amafaranga urashobora kugira mu kurangiza hari abantu benshi bashobora kwibaza ati urukwavu none ko twe tuzitunga zigapfa muri experience yiwanje na analyse nagize murumva ko mpura n'aborozi benshi kandi ari nkabandi umwe mu bazoroye nukuri urukwavu rukakugwarana uze witikomeko ni wewe nta ngwara y'urukwavu ni miraduka mu Burundi kiretse kushobora kuba warufashe nabi donc aho ruri habaye umwanda par exemple rukuru wonyanga mu maganga yago cange hawo hantu haviriwe n'amazi haratota cange warwaye ivyatsi bitose ivyo zose nivyaba no guhangara rwanyine kuzitunga ntabwo ari urukwavu gusanzwe rugwara biriya bijyo biriya byatsi tuziha byinshi n'umuti wazo yes n'umuti wazo rero nibaza yuko ini nkuru nziza nzanye kuri babandi bidoga ngo akazi karabuze nibaza ko bitosubira kandi nkanashimira cyane abarundi baba hanze abakunda kuyita ngo ni intara ya gatanu muri diaspora ndashima cyane ko muri kumuraza muri ubu bworozi ku munsi ndahamagarwa n'abantu benshi bambaza ibyizi nkwavu bakambira ko bashaka kuzijamo kandi benshi turamaze kubikora byarakoretse n'ukuri ndabite intwari bose nkanashimira kandi n'ugwaruka ku Burundi bantu batandukanye bama bayikora hamwe ati yo maraho mbishanima we twarabonye ibiganiro uriko dukorera biriko biratwinspira biriko biratumotiva none natwe turumva dushaka kuja muri ubwo bworozi voilà iyo ni impact yari bamamagira bambye ati mbishanima ubu nanje ndi umworozi ubu nanje ndi umurimi kubera bya biganiro dukorera ibyo birampimbana cyane akajambo ko kurangiriza ko nashaka gushimira cyane se barundi nitwagira ibakwe kino kiganiro nkibona Imana ngira ngo ibikunze nawe nyene akabikunda ngahura nawe nukuri no mukora mu biganza nkavuga nti nyeri cyubahiro warakoze cyane nibaza ko nibakeya batora umutaye wato parce que urumva dutsaba umutaye muto cyane ndabashimira rero cyane mwe mwasufashe kano kanya ko kudukurikira tugasangira kino kiyago aho twari turabira hamwe kimeze nka statistique ku bworozi bw'inkwavu nibaza yuko
turize koko kandi nawe urize sangiza bino video bandi maze twige turi benshi turakunda cyane unda gutangura cyane nkaheraza nipfuriza abantu amahoro amagara meza n'amafaranga bye bye